cyazibukira urupfu rw'inkende isanga ibiti byose binyerera nukubwira umuntu ati nize ibihumbi 100 ngwaje umwana ati wowe ngwaje umwana naje ngwaje umugore urumva ngaho kaba urupfu rw'inkende ntibavuga inkende bavuga umuntu mu Kiswahili bavuga ngo kifu ya nyani inakutana miti yote imetereza nukubura uganyira nukubwira umuntu ingorane ufise nawe akakubwira izirenze katubaramutse tuvuga ati bwakeye cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa n'amasaha muri kumukurikirana yakindomonesha kure tujuru ni KP1 urukundo mu bantu aha neza ndakorotse mva mu ntara ya Gitega naje aha ndi mu Rumonge ntatebeje benshi uno muramuzi aca keshi ku mbuga nkuko nabibemereye je nta hamwe ntazoshika nzoguma nabazaniye bishasha ngoma mwumve bishasha rero byuno mutama ku batari bwavyumve no kubamaze kuvyumva ndazi ko muraza kubona ibindi bishasha mutari mumenyereye reka tumuramutse hanyuma abidondore. Ego je nkaba nitwa Ndayishimiye Maurice bakunze kubona ku mafibi atandukanye ku ma TikTok no ku ma YouTube nkaba ndi mu Rumonge ni komine dutwagwa muri Burunga nk'abantu mu komedi ari mu Rumonge yiyemera ku migani ashobora kuvuga akongera agasigura be usanzwe nagucire musanzwe ufise umugore n'abana ndafise umugore ariko nta mwana ndaronka ngira ufise umugore w'umujene atararonka abana ndaronka abana urabona ikibuto mukene kwiyahura ni ivyizigiro aha ico ngwira ntanje ntangurira ko ni imigani itandukanye hirya no hino namwe mbaenda kubaza gatoya imbere yo kuvuga imigani wewe woba ufise imyaka ingahe? Jewe ndi ku myaka 50. 50. Madame wawe ngira acafise nka 25. Madame wanje arafise 46. Urizera yuko rero uzoronka kabebe? Wewe bien sûr ni Imana izobikora. Imana twizere kuzobikora. Hanyuma nashaka kumbure umbwire akantu kamwe keza wobwira abantu bariko baradukurikirana ava yuko utangura kumbure kubacira uwo mugani waruvuze akantu keza wumva wobabwira abantu bariko baradukurikirana. Yego abantu bariko baradukurikirana mu bisanzwe bagira bumva imigani myinshi itandukanye mugabo iyi radio nabura kwiye kumbwira uti yitwa ukunuku kugira mumenye abo niko ndabwira. Nari nabivuze hariya yuko uja kuri YouTube ukandika KPE nukuvuga wandika urudome K na P na E ucubibona ibiganiro bicako hanyuma kuri Facebook naho urashobora kwandika Gitega Burundi News. Yes abo mfashe ijyanyuma niryo namaze gufata rero tugende ku gikorwa nyezina twagiye abashaka muta naguciriye ndashaka ubanze uncire imigani janye n'igihugu. No kuvuga yuko hajya umwana w'ubwenge yumvira mu nduru wanka kurimira kure ukahasumira imvutu z'umukunzi uzita maribori amagorwa y'umugabo asigariza umwana adahaze igihugu wanse kugiha amaraso ibikona byanywera ubusa ahari ubwenge bwinshi uhacana buke imvutu z'umukunzi uzita maribori nyene umupfu ni wafata hanuka inge gato imvutu z'umukunzi ni imvutu z'umukunzi uzita maribori no kuvuga uwawa go ubugowe murumuna we yivye kidaje hajya mu magarama wavuze kuzananye Gitega ubwira wo peje ati siko yahora yaraborewe urumva wawe ntihigera bamubi akana k'umworo kirabura nyina taroga aho gapfuye aho gaciye no gatwaye kidaje kumbe cyatwaye uwundi kubera waba bakenye ibirunga bitarunze nyoko nturunga wanga kugwanira umweko wa nyoko icumu ryaso bakari gutwara urera inge gatoyi uvuze ngo ibirunga bigitsike ibirunga bitarunze nyoko nturunga bisigura umugabo atari so asuma ubona gatekera ubona umuntu urashaka kugura umukeke uhaka utari kumwe ni muri kumwe inda nizijyuwa zibonye zijyuwa zigenewe inda yamize kibi uyiramisha amatibogo umubirizi ijisho ribona kari kure ntiribona kari koramwo bavuga y'abandi ayabo bakayicarako umutwe uri gito uruhisha amaguru ukakumaramariza ugeze hose ni wa mutwe uguma ukuzerereza
udakorera ingene urondera amahera yiwawe ngo uyajye uri yateteropoze urumva utekanye ubwo muzerera bayita verbe soterembare soterembare so promener sans objectif no kuzerera kandi usanzwe ufise ntuzeye usanzwe wari nonosoye ibyo bijyanye na doctor jewe na doctora na nonosoye generalize ikintu bita ETS Kamenge ico bita niveau AD électronique de puissance à carcage zener qui laisse passer le courant en essence nakadiode nashoboye kumiza mu mutwe gusa wengira wabo wa mbere mu ishuri antuka uyu bwenge bwo nubunda cha ufise naho namaze umwanya muremure ndi mu bintu bitandukanye hajya iyimbijwe n'ikaramu ntiramburura oya hakubimbwa imyaka 100 uwo bintara umunsi umwe ugomba wera ukavuga ati harabaye Claude canke Claudine turacari kumwe inkono zo kwishimikiza mu busaza wico kiri muto inkoka akuvuze ndako kameze gute inkono zo kwishimikiza mu busaza wico kiri muto no kuvuga ubuzima uburondera ukiri muto umaze gusaza usigara biba bipfuye les trois microbes de la vie le regret du passé le dégoût du présent et la crainte de l'avenir ngwiyo menya n'umusungu yaramunaniye si javesi ntibibaho ngwiyo niga mba nito gutera none we waragenda na mashuri yahari voilà ati pour le moment numu aide none nagira imyaka 80 nagishoboye guterura ibuye bizoca bingana bingahe hakunigwa n'ijambo ubonigwa n'uri bwiye ahaguye umugunza w'imbwa imisege yacana amakenga none nkago cyazibukira urupfu rw'inkende isanga ibiti byose binyerera nukubwira umuntu ati nite 100 ngwaje umwana ati wowe ngwaje umwana naje ngwaje umugore urumva ngaho kaba urupfu rw'inkende ntibavuga inkende bavuga umuntu mu Giswahili bavuga ngo kifu ya nyani inakutana miti yote imetereza nukubura uganyira nukubwira umuntu ingorane ufise nawe akakubwira izirenze amagorwa y'umugabo asigariza umwana adahatse turacari kumwe yego hariya nabo nyene turacari kumwe inzoka yanga gukubitwa izinga ugisabo ako kantu gasuka inzoka yanga gutozera ugisabo bisigura wanka inzara wizingira ku kazi cyangwa ukizingira ku muryango nta kundi bigenza ivy'Imana bijya abarambiwe batashe Imana si umuriro uhuta wowe nuri n'umupasiteri jene ko ndibaza ko kuri wowe uri umupasiteri oya narigeze kuba narakijijwe ivy'Imana ndabitse naraguye ariko warakumbagaye naraguye mugabe birivuga ngo kibiso kugwa ikibindi kutavyuka ubu rero waravyutse akabobera karacariyo sindavyuka neza ndi hagati na hagati ubwa buri mu kuvyuka nzovyuka uko birivuga ngo kudakonje ntubire ngira ndakudahwe urumva nzoruka byose kubera akabobera karacariyo nta kantu kakazaburi wobwira abantu hariya ariko baradukurikirana bariko baradukurikirana barumva ikirundi babwira izaburi ugenda muri sansisi bakubwira bati wanka kurara uriga ukazorarira abaraye bariga akubwira ati ngiye kurya icyabonetse kwa n'ibituronse sigara kw'iyo modoka rotorovizeri kagenda uruhukira muri birigade umwana nananira sentare turacari kumwe rinda tugende buke ubonye ubunyegeri butonze umurongo namenye karaye ubusa urashobora kubona abantu bagenda ari muri V8 yambaye costume kumbagiye mu gasho canke agiye ku maziko narinda gufashije kuvuza uruhu ego iyabe igiti kizi amabi ishoka igikorera nico yitije umuhini nikuja gukwapariza umuntu kuri credit muri Copec ukacugenda i Dubai uwo muntu ni wasigarare nena kwiyongorane nawe yarigiriye ifyenkuru umuhombe nawe ahombera kuburira birazwi uhombeye harye kugira uhomboke ni Imana yagukura ivy'Imana bijya barambe batashe ngira muta nashaka kumbwire mu bijanye ngira ako waraye urarota mu bijanye n'urugo umugani w'urugo mu byo warawe imigani wengira urarura yirota ntumu umugani w'urugo mwiza na mwiza yego iyo umuntu afise ibibazo mu rugo mu gitondo umubona mu kabari
kubera ariyumvira ati nzobaho gute bigende gute. Ikiganiro c'umugore gica kikugora mu mutwe uca wikorana nawe umusibe warigendanye umagwa n'ubunyegeri nivyo bigora ingo nyinshi. None washaka umusiba vyosha bigendana n'iyindi cyane. Umusibe urabona urigendana ukomye imbere usubira inyuma bigoye byose nk'amaso y'umusiba kuko umusiba wewe ukanze imbere ubusubiye inyuma amaso yayo ntubona ngo bimeze gute. Ntaboneka umuntu afise ingorane agenda kujya kumusiba avyuka 11 kugira ngo agende kugabanya ivyiyumviro mugabo naho bari karabigwiza kukubera naho nyene utayaze n'abantu ngo yage n'uwo mwubakanye nizangorane inkoko mu guhona zijudika n'ibisiga ishami rishaje gushurika tubaha imitsi keneye umwana wubaha umugore none wo mukura hehe injya ntizijya zibonye zijya zigenewe ibitwenza abana byiriza abagabo kuzuba. Mutabo bavuga yuko we kubisanzwe bavuga yuko uri umuntu urakunda agacupa wavuze ko waguye winywera agacupa none duspose yuko abantu banywa inzoga bose baraguye ntibaguye inzoga ahubwo zirazana ubwenge buri munsi batanywa inzoga rero nta bwenge bafise ubwenge barabufise mugabo inzoga nayo no kwigerera buri munsi ndayikubwira none si umugani w'inzoga bacira umugani w'inzoga rero none si buri munsi produit de ravitaillement industriel pour maintenir et la solidarité iguhuza n'abagenzi benshi sans unité de mousse impossible de réaliser le projet mugabo no kunywa wigerera gusa prenez régulièrement intelligemment cette mousse itire à la santé. Abatariko barabibona asiguye iyi primus mwabyumvise asiguye ino primus hirya no hino. Ewe ushobora kunywa nk'inzoga zingana gute we ku munsi? Yewe inzoga nywa ko kubera nca henshi sinogira akantu mvuga ngo niyi swate ndi mu mutobe swate ndi mu biyeri na araho